je rero ubukristo bwanje burambuza kuvugira mivumbi kumuvumba. Burya butegetsi ni bubi, ahubwo uwo burandurana n'imizi. Yabari byashoboka nibanyumve basubire, abarundi bari bakwiye guhaguruka. Ico ijambo kurandurana n'imizi risigura. Mu kiganiro giheruka gushikirizwa ku banditsi n'abamenyesha makuru mu gihugu c'u Rwanda n'umwigeme Margarite Barankitse yambaye impuzu biboneka ko ari z'ubuherezi, niho yashikiriza ijambo rikomeye cyane ataho riri kure no guhonya ubwoko, kuko yagize ati irya ntwaro ya CNDD-FDD nimbi ikwiye kuranduranwa n'imizi. Kubizi Kirundi, ikinyamakuru canyu Isomo carariciye hirya no hino maze riregera abize bongera baranonosora ururimi rw'ikirundi kugira badufashe gusigura iyi mvugo. Ku bice 79% bose bahuriza hamwe ko iryo jambo kurandurana n'imizi ataho ritaniye no kumara ikintu canke abantu bafitaniye isano, bisigura ko ari ukurandura imizi yose igize ikintu. Murumva kandi murategera intumbero babivugira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda cyubahuka kubemerera kuvuga amateshwa nk'aya. Aya majambo iyo aza kuvugirwa i Burundi ko hari abanyarwanda ababa mu Burundi bifuza kurandura n'imizi intwaro ya FPR Inkotanyi, burya umunsi induru ziba zimaze imisi zivuga ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko abarundi turatekanye. Kuva mu 2013 uwo mwigeme yamye yifuza ko amaraso ameneka, kukaba nkako twarabibonye ingene ikigo c'imfuvyi yarareze yakigaburira urumogi ngo abo bana b'imfuvyi baje kwisuka kuri Songoye. Ubu we yibereye i Kigali mu mashuka meza hamwe na frigo yuzuye amata y'ikivuguto. Babana nabo ubu barasara, abandi yabahenze aja kubugaranira imahama ariho habera recrutement ya Red Tabara, bagaca babacisha muri Kongo babemereye igihugu basize bononye batabaguye. Ijambo kurandurana n'imizi risigura ihonyabwoko, kwica niyiri munda. Noneho ikinyamakuru c'abene gihugu kiribaza utubazo. Akambere, ko tubona CNDD-FDD yamaze gupanga abana bakiri bato abiswe ibiswi vy'inkona. Uyu munsi uvuze kurandura uyu mugambwe wavuye mu maraso y'abene gihugu bitanze bakemera gusesa amaraso yabo, none uvuze kurandura iyi systeme yubakiye ku bene gihugu, woyirandura yihereye hehe utabanje kumara abantu bayifise ku mutima kuko bazi bakazirikana aho yabakuye. Aka kabiri, bisigura ko ubanza kumara abantu bawurimwo n'abakunzi bawo. Ibi navyo za ntwaro zajyogora nkwereke mu Burundi barazisezereye. Aka gatatu, abarundi benshi baramuzomera kuko bavuga bati iyo aba Margarite Barankitse aba yarigeze gutera igise akumva umubabaro waco ntiyocishije ijambo mu kanwa kurandurana imizi. Bongera bati iyi mvugo rero nimbi, kandi aho babukaranga twari musi y'urujo twarumvise kandi twarabonye ivyifuzo vyabo, kuko bizobayongeramwo mu Burundi nta kibazo c'amoko kikihari, kuko hasigaye ubube gito bw'abantu bafise kagatima tare ko kutabana n'abantu, agatima k'inyamaswa. Umutima wiwe Imana irawuzi. Burya uwavuga ivyo kurandura abantu ugiye kuraba we ntacahomba. Hari na vyinshi abuze, kuko umutima wiwe nta utaniye na bamwe botsa abana ibukemba bakabategeka kurya abana babo babakoza igitoke, nk'uko vyashizwe ahabona n'umugwi w'igihugu CVR mu matohozo uheruka gushira ahabona. Margarite Barankitse yifuza kurandurana n'imizi un système yubakiye ku mwene gihugu en soi, disant défendeur des droits de la personne humaine. Mu yandi majambo, uwujejwe gukingira agateka kazina muntu ntiyo kwifuriza abantu guhona atarozwe canke atanyoye urumogi. Ikinyamakuru Isomo kiratera ivyatsi imvugo nk'izi zo guhonya abantu, kuko système ntushobora kuyirandurana n'imizi utabanje kumara abayirimo. Mwibuko ko atawumarira Imana. Murabitegura ariko Burundi burategwa, ariko winjiye ntusohoka. Mbe Magi ahahenda abantu ahomba iki mu Burundi? Hari iki? Ico yokwerekana. Igihugu c'u Rwanda cyane cyane ikigo cy'itangazamakuru na RIB barakwiye guhagurukira aba bantu batanga ibiganiro ku bantu bagenda n'ingwara zo mu mutwe, tunabasaba ko bobafata bakabajana indera bakabavuza. Nduwimana Sarah.